commentaires ziri negative zirabandanya mugabo mama la kubwiye abandanya ari strong anaendelea iko fresh sana no changiki umwansi wawe wibaza ko ameze gute Fanny umwansi wanje nuwankitera mbere ryanje wibaza ko ubunye uko kuratera imbere ugira ama progression menshi cyane wibaza ko amerewe gute umwansi wanje sindana mwiyumvirako uko amerewe kose imana imworohereze kabisa imugumye umutima umuntu muhebanye akagenda nawe ukagenda uguma wiyibukira bya bindi bya kera mwozemo shishube niki wewe umukobwa cyangwa umuhungu ukaguma wibuka twatuntu akaba ariko tugutuma gusubira kumukunda ariko uriya yaragiye nugarutse ntabari wa wundi akenda ahende asirudia na rudia kufani bitugana nataka bitugana je ntagwenda je nkunze umuntu ndamukunda byavye muga ndinze ndamuheba bikakunda nkamuheba go kabisa ntavyo gusubirana ba wifuza indi chapitre iza ikurikira nivyo nakunda sinona kwibuka je ntavyo nibuka kabisa yahinduye look look ya kisasa napendeza hewe wasuye muri fundamental ngo murangira diplome ukeneye diplome je ndivyo kubona ko Rowi Max ari kuja kuboregwa ndabifuza n'umunsi mukuru mwita ariko Rowi Max ari kuja kuboregwa Rowi Max suku kwifatira umugabo kwifatira umugabo ahubwo mwereke mahaba atayibwa namwe avuga ati bana ndakongeye inkwano asha Rowi tadzushite wallahi lakini sasa mubanyi ukashimamisha we naye mubanyi unatuachia mubanyi unaleta tena mfakazi je uje chukua kwa utaki mfakazi ujya mwana ntaza kuba mwita papa nanje mama Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Abuja Flavor, this is Step Media, chain of Progress Police Industry Abuja Flavor. Check n'amakuru shama kibazanira. Bishamvuga muri Industry Abuja Flavor, nk'utuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana, hama dusa dukengurukira nabwo akunzi wa Step Media kabiri gatanu indwi wherever you are, ndakunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka. Kuri mwe kumwe na Beni behind the camera sike professional, ndi kumwe mutumire wanje witeka, umuntu mukunda cyane, umuntu w'abantu aheruka gukora amateka novuga mu gisagara cya politique cy'igihugu cyacu Igitega hari yakubwira ati wavuze ngo ari bro ni Gitega Connect ni Gitega Connect Gitega Movie Connect bisigura ati Gitega Mareresi Connect mbe ubwo bibaza ko connect n'abandi connect n'abajenyene baje mwabonye hajyara amateka bya bimeze neza cyane twisunze byo twapostinze kuri Step Media novuga article twabahaye ibyari ibintu bimeze neza cyane urabona mu commentaire abantu bose kwari gukeza vraiment Fanny na Libert hari umuntu yigeze no kugira gasurno kanyu niko ntakaravye neza mu commentaire avuga ati aba bantu ngo Elifa voilà yagize ati Elifa abantu vraiment nidja ko batandukana yes ariko kurundi ruhande twe turabona inandi mateka n'izindi chapitre bagomba badukreer batuzanira ni byiza cyane Fanny ndakuramutse kwanza for the festival yambu benisho amakuru y'imisi sava biraza neza abakunzi ba Step Media mumeze neza muri aho ndabamukiye cyane narinda bakumbuye ndabakunda turakundana nyene benisho ikaragwaye cyane ndagwaye vraiment kwese meze ariko ndazagerageza bizogenda nisime gafana utegeze gukora none wacho wifuza gute kabisa yes ariko kurundi ruhande Fanny je kubwanje ndagukeze kwanza nidutwara abantu umwanya ko ndazara abantu benshi bekene ko ndakwaza ibibazo ivyereke ivy'evenement ujya munsi vraiment asante ndagukeze vraiment merci amateka ku yandi yo nubwo bw'Imana tu yes uko bwa wavyakiriye gute ko abantu uvuga bavyakiriye neza nka kujya Fanny bana vyakiriye neza icyambere ndashima Imana kuko nari nagize ubwoba ko bizohava vyicwa n'imvura urazi ko ari muri ntwarane turi muri ntwarane imvura aho yamigwa kenshi imisi yose nari bise ubwoba yuko imvura izohavigwa ariko Imana irabikora imvura ntigeze igwa abantu baravyitabira yosha nararyohewe vraiment wararyohewe sana ati rero tugerageje dufata nk'ibice kwijana ubona ko waronse nk'ibice bingahe ubona wari haye amanota ngana gute kudufate kuri 100% ibice nihaye oya sinaronka ibice niha kubera ko ndagwa 80 bandakugiriye nabi gafana 80 sinzi no kujija kuko ni mwe ko murabibona je reka tumwe 90 tumwe nda kuko baranabiryoheje byari bisa neza vraiment ko turavye n'abantu baje vraiment urabona ko abantu batigeze bidoga kuko ntibarambiwe baricaye kandi abantu baje ku mwanya kuva saa 9 bari batanguye kwinjira kandi harageze mu masaha y'ijoro batararambirwa urumva ni ibintu nyene biryoshe
yes urukumva yuko ari amateka kuyandi kandi fa ko ari the first time nuvuga fana ko zikogo nka kijyanye hama gigace kiba kuri réussite nkijya ariko twitega kandi ko deuxième édition izoba nziza cyane par rapport à première édition mwatweretse Imana bishatse kabisa tunasema amen haleluya fire kabisa genda kubwira ati rero yari mu ntara ya Gitega zari tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu kari ku kurundi ruhande mu gace bari kuri kifana atabigize le 8 mars le 8 mars le 8 mars icambere azuba ari mu ndwi hagati kandi ikindi naco ni le 8 mars ni umunsi mukuru w'abakenyezi ariko ujya fete yari umukenyezi même si yari umukenyezi ariko twari dufatanye n'abahungu benshi edeye na umukobwa je nyine ndabasavye abakobwa mukanguke sindaze kuja mu ntara zanga tabukobwa ari yakora film apana gukina kuko abakina ni benshi n'abakobwa benshi ariko abakobwa nyine babifise mu ntoka ari baraba CEO ba nyine ndabasavye no kwiduka babe ba the boss nabo nabonye abakobwa nabonye ariko nyine turabakeneye kandi muri industry vraiment marafite ikintu cyane kinini cyane mu contribuer na cyane cyane cyo gafani cyane yese kurundi ruhande turabona ko ari amateka mbega kubwawe nk'akantu wowe warabonye kagutsitaje karaga kigafani kurya munsi akantu kansitaje kurya munsi nanonze burakane twumve akantu kansitaje kurya munsi ndazi ko atasho iburutwe tumwe usanga hari ibintu byatakaye ugasanga ari umuntu yakubwiye nabi urya munsi uri kuritegura cyangwa hari umuntu byagenze cyangwa sonorisation yari meze ukuntu cyangwa c'est pas les histoires sinzi no ujya munsi nta kintu na kimwe cyambabaje umuntu yagize ibintu mu mababaza n'umuco kuko we yari ku muryango ariko aratoza amahera jewe nawe mwamikazi w'umunsi nta kibazo nawe anyegera ngo ambwira amasiresi jewe c'était bon c'était wow byari bimeze neza sana kabisa ariko kurundi ruhande turavye twisunze ari kuntu ibintu byari bimeze cyo ko bwacu twona gukeza cane kandi bize bikwavye byameho ndazi ko warahuye na challenge nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo bigende neza ariko kurundi ruhande réussite twarayibonye ya kandi ndanabashimira cyane Step Media mwakoze neza vraiment kumwanya ega natangwe sinzi ukuntu nateye telefone gato mbona muri group ngo ngo kuri Step Media ngo tujye kujya show nja kuraba sanga mwamaze gushira ko shamwubawe vraiment kabisa umwanya kubundi ibintu kubindi sivyo none yes kawaida ibintu ngo kuyo bikugwa kuko ibintu nkabijya abantu babyifuza ko babironka ku mwanya sivyo none kabisa ariko twisunze turabona hari izindi media zari zihajyanye nabyenda tubona turizera ko bazokura amateka nkayo twakoze sivyo none ya byo bavyiza kubera ko hari gihe umu artiste akora inkuru mugabo akaza kuyipostinga yamaze kuba ubuyi sindabikunda vraiment benshi kake kiganiro kikararo tagisoyo oya ugikorora mu mubwire sike ugasanga uri ukoze nka emission nka vendredi uri kuvuga ibintu bya lendi urabona nkundi ko mvuga umupfakazi wa lendi kikaza cyagisa ukakwa kane nukuri kwimasa ibintu wapi muri mubiki kuko mukora chap umuntu atanze inkuru mukayishiraho basi uyu munsi cyangwa basi mucerewe ejo tukaba ku mwanya ndindiriza imisi ugasanga muri kwa kane uri kutanga nk'akorero ka jedi mugaye kaca gisohoka kuwimu oya biracana intege vraiment biracana intege sarisha birasarisha ko vraiment big up sana dimashe kuntu mwakoze babaye imene cyangwa babaye inkaca babaye imene twarayiriye batupe mbuzi ngombe vraiment bani yabatu akabenze ya byarangiye abantu bose baje aba journaliste mwakoze aba nyine man n'aba spectateurs bose bari hajyanye bose abafana bose baje hajyayo man yanje big up sana n'abaguze amatike sponsor na ticket sponsor ya kuri Samire aka twarashoboye kuranka bangaye n'ukuri imane bahezagire sinari ndavyiteze nyene ko ari umuntu yogurira ku muryango ticket sponsor n'ukuri kw'Imana mbega ticket sponsor twibukije aranga yari 100 kurenga n'ukuri kw'Imana kandi usanga hari nje nk'abantu nka 10 oya uko biri ko bani rero kamana yaje twarose baguze ticket sponsor ticket VIP kubwanje je nandi ngo bazaba bagura zigeza twamere gusa ariko ko nizo zindi zararose manishimye kabisa dushimira Imana n'Imana cyane cyane n'ibikora byose ariko twisunze tukaraba ati Fanny we kubwiyo yiravye ati je ben ndavye ivyo nakoresheje ndavye n'ivyinjiye harabaye mu ruhombo canke harabaye mu inyungu gafani inyungu ku ruhande runini canke rutoye inyungu statistike wiravye kuco wakoresheje wakuriye mu mufuko n'icahasubiye inyungu benishu icambere nuko abantu baje ntatamvye nirorera kabisa numva iyo n'inyungu idasanzwe antuka
usanga nyene biryoshe hari abategura ibitaramo ugasanga bariko barirorera intebe ziri ngaho cyangwa ugasanga nyene naho amafaranga bagurishije amatike aho ugasanga itike nyinshi sizavuye muri bo ariko twebwe ndiso yuko itike zose zinjiye hari zavuye mu isakoshi ya muco kabisa hariho ukuntu abantu usora amatike bakaca baja kuyapirata ukabona abantu baruzuye ukarondera amahera ukabura urumva rero kubona icyo twe kitabayeho nibyo gushima inyungu urumva kabisa nico gushimana cyane cyane tubimenyereye bikora abaririmbyi ariko novuga abayobaye nko mu bakombo nituzi ko abandi baba barabikoze ariko urundi ruhande abaye mu bamwe bakinyi b'amareresi bakoze amateka yo kuorganiza igiteramo abantu bakaryoherwa tubimenyereye abantu umuntu akinire resi cyangwa umuntu w'umartiste wese agiye kugira show apresenta kijya anyenyene yamayereka abantu kijya nyene abantu bamuziko ariko nka Fanny urabona ko abantu baratamvye umuziki wari uhari bajya ba interprete ndiri amafilme novuga za cyane n'ubya interprete novuga ya filme ya Soho niyo yari ahari mbese n'abandi bantu benshi cyane bagasore ni bari ibintu byari bimeze fresh sana ahubwo nkebure abantu baorganiza amashow muko wapi idiri nshashiri mu bakinyi ba filme organiza amashow mu twa amafaranga twirira amatuze tubakora akazi mwinjiza amafaranga kubera ko filme kabisa mu gutumira niki kutumira n'abandi musanzwe umusangiye akazi Fanny nabatumira yuko atakwitinya ikintu wumva muri wowe gikore kuko haba hari impamvu Imana irikira gusunikira kukikora nawe yizera utanayizera hari impamvu byo iyo muhemu yo gukora ikintu iba yakuje mu gihe wumva gukora ikintu ciza kizogira akamaro bamwe no kuri wewe atari kiza gucinyiza abandi gikore kuko on sait jamais hari umugisha wawe ntiwitinye icyo wumva muri wowe gikora yes ni kibazo nkunze kubaza abakinyi b'amareresi benshi la fois passé nakibajije umwe muri bamwe batanguriye azi kwizina rya Mugisha nawe gati mbega Mugisha muri filme turabona neza ko muriko murakora ariko kurundi ruhande umusaruro nturi kuragaragara neza mbega niki kituzokora kugira ngo natwigwe mu Burundi turonke nk'iza basata tuvuga ati Mugisha arasoye filme cyangwa Fanny arasoye filme turaza aho tuja kuyigurira RTNB ikagira contrat niyo shira hamwe itarinze kugira contrat na Fanny kumbure Fanny akaronka ya mafaranga agura yanzu agura na wa muduka bizoza nibukebuke kubera navuka rimwe ngo cyo suringo vyigiye kuraba nta myaka myinshi irahera filme mu Burundi ishoboye gutunga umuntu wategezwa kuba ufite ibindi bintu bikurakora ku ruhande nyine ugasanga filme usohoye rimwe mu mwaka ariko ubonye kubona ubaho ukavyuka ugatanga ratio ukariha inzu ukagira ukideplasa uzi yuko ari kubera filme gusa urumva yuko biriko biraza rero natwe twamenyere mu byo dukora hama turondere kandi turondere kwanze na vision yo kugira ubwenge basi bwo kwiyumvira mu zindi nzira tworonka mu mafaranga kuko creativity tugakrea ibintu bituma turonka amafaranga mwako kazi kacu nk'ivyo mwakoze Gitega voilà kuko nitwagoma gusa tuja kuri set doga tuna tukaja kuri YouTube ukagira iki bari ihara ni bahina amafaranga menshi ya munga tugiye turakrea utuntu tuduhana amakeyo urumva ari fresh sana kabisa ndabikwe kuri ivyo bintu Fanny yakoze Gitega ariko kurundi ruhande tuko turiga tuko turanagaragaza ko twoca mu zindi novuga nzira kugira ngo bigende neza cyane kuko turifuza yuko Fanny twamubona ku indi step kuko Fanny statut yiwe ntigaragara neza vraiment ariko arahembwa na YouTube turifuza ko Fanny yo hembwa nyene nabajya abantu nyene bamukurikirana bakaja kugura filme yu miliyoni 2 miliyoni 3 5 standatu 10 jana sivyo naga Fanny tukakubona mu indi step tukakubona mu indi sema amen sema haleluya Mungu atatenda bana ni yakoze show ntibyagenze neza erega penicho Imana we yarakuye umuntu niho kure gusumba y'ibitike Imana yagukuye kuri Cardinal Frep yabawe nilikuwa boss lady uvuga Fanny wa Cardinal Nepesere oya urumva waruremze my friend iyo uri kurakina muri filme nyene bitaba niyo bija niyo biva ukagira igihe nawe ugakina ibintu byo wawe ukakora ibintu byo wawe nk'akazi apana nko gukina twaba ari ikintu kinini Imana yakoze rero kumva uko yokora n'ivyo bintu byo ko filme zacu bazigura amamiliyoni ijana bazira babuma mu ndege urumva sha Imana bigaje nasanze ikintu iyigishatse ni fye kabisa ninda kubaza ngo ikini no kwaza nakabuto barahageze fanya kazi gushemwa kwiyumviro gato gusa ugakoreye ko bikaba bikoze cyo ituma yavuga ati icyumviro kikujemo gikorereye ko nemba atari kiza kwica abantu kabisa Jace wakunze step media kuri 5-7 twabanje kuganira kinovuga kintu cy'iminota ishika kuri 12 na Fanny Lavine ariko yahinduye look
iluku ya kisasa napendeza hewe wasuye muri fondamental ngo muronke ni diplome ukeneye diplome no Benny mbwira meze gute vraiment ni bien vraiment pas mal kabisa ni sawa sure. Siki bona ko ari fresh siki ndaberewe bafana ubona ko fan vraiment akakwafiro kamubere nandike muri commentaire yo nyene urumva kubera ikino ne fan ukuye ko nakazi akazi nyabaki ni filme ndiko ndakora bisaba ko atamishatsi mba uri cinjire yirindirizo ibona bisaba ko atamishatsi mba fise bisaba nyene ko mpindura look umva nyene akazi turakubahiriza ako kazi ni nyabaki gatandukanye n'umufakazi tuzifana nje ndiko nkora umufakazi gusa hari n'izindi nyinshi ndiko ndakora hariho n'izindokora kisirisiri afabura n'abagumya bangaga man mukora bitubire mu surprise urumva nyene akazi nyene karigiye kakobrije ibintu byinshi ugategereza kugenda nko kubombwa uniform umunyeshu ntaje gushaka tambaye uniform nanje rero iyo filme script yayisaba komba mu mutwe atamishatse mu mutwe twibaje ko ari stress zijya show stress no stress no stress no yeah kandi uheruka gushavura kera fa singishavura abo ngira ndagwaye n'amarira yaheze shwi Fani mukazi ariko kare dutanga ikiganiro gusa Fani abantu baragukunda Benny agacarira ama emotion akatse me unye sizi warakamiritse Imana ishimwe urumva yene ari ibintu usanga yene imisira bigukomeza mu mutima unakwa strong n'igihe nyene urira abantu bakabona kumenga uri kuri actinga kugira ubujyaja nanje mu buzima nta bujyaja umuzima nawe ndakunda ikintu kimeze kiba kimeze nta bujyaja afise rero hakore no rira uca wigumya nce nigumya nyene hama ariko kurundi ruhande Fani burya twize turakora twisunza abantu by'abantu bavuga zova dusanga tuko turihenda gose nokora ikintu nakimwe kubera ko hari abantu bari kugira baduca intege ariko ubuzima sibayemwe nabwo dusaba gukomera kabisa avant yuko tuvugana ku vyerekeye agakino badukiniye novuga kuri show y'Igitega ni ikintu nifuza kubaza Fani hari umuntu yigeze kumbwira ati burya kugira ngo umuntu ngo atere imbere ngo bisaba ko aba umwana mubi nivyo sinibaza oya ko umwana mubi gute ngo notera imbere ngo utabaye umwana mubi oya vrem ivyo gutera imbere no kuba umwana mubi nibaza ko atabihuriye oya gusiguriye ko ari gute but like ko abantu bujyanye ngo uyu muntu ariko aratera imbere baravuga ko ari umwana mubi aha iconyo uvuze uko ni sawa abantu barashaka kuvuga ko uri umwana mubi ariko wewe uri umwana mwiza muri bo ariko abandi bantu bakakubona ko uri mu par exemple nk'ubu urashobora kuba umuntu ndi mu kazi ufise nk'akazi kenshi ndiko ndakora gasanga umuntu nahora nja kuramutsa singenda kumuramutsa aca mbona ko ndi umwana mubi abantu mwagendana n'umukigendana aha urumva anatemberera singijayo kubera kandi ni kubera ndiko ndahasoringa n'ubuzima kaca abona ngo ni ubwana bubi rero bo babona ko uri umwana mubi ariko wowe buri wawe ndi kandi ariko ubu nabakumbura kubarusha kakaca kubona ngo umwana mu rero urumva barabyitiranye kabisa kisiniki turyohera commentaires ziri negative zirabandanya mugabo mama lako bwiyo abandanya ari strong anandela iko fresh sana no cangiki umwansi wibaza ko ameze gute Fani umwansi wanje nuwankiterambere ryanje wibaza ko ubunye uko kuratera imbere kugira ama progression menshi cyane wibaza ko amerewe gute umwansi wanje sindana muyumvirako uko amerewe kose imworohereze kabisa imugumye umutima ariko nasi nukuri nta mweje biso kwiyumvira abanzi biwanje no umwasi wacu wa mbere uramuzi ariko ni sekibi burya abantu si babi ariko shetani sanda anafanya mambo mengi nyene imana imworohereze niwo mwasi wa mbere sibyo none kabisa yes kurundi ruhande tugira muri show Igitega turabandanya hariya abanyagitega banasema fresh sana Tiffany merci sana waradukoreye amateka ati vraiment nibitu biri kwa bien sana ariko kurundi ruhande dusuye kugakina mwatweretse Fanny mwagombye kutubwira iki kuri kajya gashya wari umwami kazi nije nari umwami ariko ko namukoko donc niwumvise muri presentation umwami wawe Rutare ari we data ntiyashobora kubyara umwana w'umuhungu kugira ngo amusigire ingoma nkuko vyamye hambere hose
ariko jewe yamisemo kumpa ingoma yiwe kandi ndi umukobwa kuko yarazi ico mukeneye yarazi yuko ico mukeneye ari intwaro nziza atavyo kuraba igitsina atavyo kuraba igihagararo atavyo kuraba ubwoko atavyo kuraba iki ariko yarazi ko mukeneye intwaro nziza nico gituma yaciye ashiraho kandi ndi umukobwa kangira umwami donc amacanco caravyanga bana nta ntwaro z'abagore nta biki n'ibiki urumva kandi ivyo vyamaho mu buzima umugore yari umurongozi usanga bigoye ni nk'uko ndi CEO wa twafa kubera ndi umugabo ugasanga bamuco baransuzugura kandi nzobirukana ugasanga donc iyo kuba umurongozi uri umuntu w'umugore cyangwa umukobwa biragoye urumva ariko abantu bari bakwiye gutahura yuko uburongozi bwiza ntabwo ari umugabo ntabwo donc ntabwo ari igitsina ntabwo ari igihagararo runuguruje ntabwo ari isura cyangwa ubwoko oya ariko uburyo umurongozi mwiza n'ushoboye kugira ico kintu nk'ubu urabona je ko ndi mugufi kuri umuco namubwira bari warongora turafa bikabagira rero cyo ugasanga nyene nawe ndagohe turafa bimugaye bikakunira ariko je ndi umukobwa nyene ndakanyene kameze uku ugasanga yaravuga kakya nakoze ukaca usanga donc ico gihe rero jewe data ntiyari yashoboye kuvyara abahungu nk'iyo filme yanje hama acaha ubwami umukobwa kandi uretse uko umwami yaha umwana wiwe yaha umwana wiwe ariko iyo atabonetse umuhungu kenshi baca baha undi mwana nyene mukuru hari igihe baca baha mu miryango barondera umuhungu ariko wo onye wo ntuzeya yaciye ahawe kubera ko yarazi yuko abantu ico bakeneye atahura neza ko atari igitsina atari iki bakeneye ubutwari reka ndashira umukobwa wanje muri da wa bien kandi rero ntagira baca bibaza ngo ni histoire y'ubuzima bwanje kubera ko twavutse turi abakobwa gusa wazi ko kandi gabana kiyumviri ntibave babivanga kwebwe iwacu yego turi abakobwa gusa kandi ndabakunda cyane abantu tuvukana turi ibikobwa vyiza 8 vraiment vyiza kabisa ndabikunda sana n'abavyeyi bacu ndabakunda cyane kabisa mubawe cyane rero ntage bazaca bakonfusing ivyo bintu bavuga ngo kubera twavyutse turi abakobwa gusa ngo nivyo yakinye azi ko abantu bakunda kwibwira ibintu yego kaca bavuga ngo nashatse gukina famille yacu cyangwa nashatse gukina mu buzima bwanje ngo iki mu buzima bwawe iki ko ndi CEO we hari abantu bakibabaza ko n'utuntu nifikira ukuri ariyo commentaire nasomye kuri YouTube that's why ndakubaje ico kibazo bivuye no kuri affiche mwabanje kutwereka muko mugerageza guhanisha na cyane kuvyerekeye show ya lo 5 tariki ukwezi kwa gatatu bavuga bati Fanny muramubona neza na neza narigeze no kubana na message y'umuntu w'umukinyoma reresi bagiye bandikiye screenshot ko jama makuru menshi turagereza kuyatohoza uwo mukinyoma reresi yagize ati murabona Fanny ko yicaye ku ntebe y'abami nyene y'umwami afise n'inkoni y'inganji itwara y'icuma y'ubulida mwabibonye bisigura iki kumbure mu bakinyi bandi b'amareresi hari aga commentaire katari kare kumbure katigeze kahagaragara cyane ariko gatezwa kuba karahaba oya byategezwa kuba kubera ko uravyuka ko hari n'ikindi gihe nyine banyatatse kuri ico kintu gute akambabarira nawe ndasubiramo urumva mugagusa ntibazava bibaza ngo nabigize kubera biriya bintu vyabaye cyangwa ngo ni kubera umuryango wacu turi abakobwa oya niko akundi jewe nkeneye buri gihe kuzana ibintu bishasha bigisha abantu mu ngero zose donc nko kuri iki novuga ati intwaro nziza cyangwa kuba umurongozi mwiza ntibisaba kuba umuhungu abandi kuri ruhande nabo bakabitahura je ndiko ngisunga ama commentaire bakisunga ati Fanny yagomvye kwerekana yuko kuri no mwanya niwe aganje muri movie abandi bakabipinga jewe nta mwanya wo gukina ibintu vya movie no ronka wapi kwereka ngo Fanny atakinye ibindi yakinye bijya none ariyo inspiration nagize Imana yarahamushize ariko abandi bakavyanga erega niko bimeze uzibone yuko hariho n'abavyeyi usanga bavyaye abakobwa gusa ugasanga nta gaciro babaha bakaguma bise yo kuba batavyaye abahungu bakavumenga ati mvyara abahungu abakobwa wapi ariko bakagira wamugani hari akantu kanshisha kamara ngo umukobwa nta mwana se kwasa umukobwa ngo si umwana ngo nakarago kabaraye idasiracyoshe nakandi nibuze kiya gihe bari muri zuguru de la sisi ari umuntu yigeze kuvuga ati ngo kweri twagwa umukobwa kweri gutwagwa n'umukobwa ni
abishoboye none Samia Sururu n'abatwara iyo commentaire urayibuka ariko iyo commentaire kwa gushema ndabyibuka byose kandi byarankomeje c'était bon byemeze neza c'était wow ko kuri wewe c'était rien uvuga ati c'est normal bimeze neza none ndakubaza Samia Sururu n'abatwara abatanzania arabatwara n'igihugu nikimeze neza bien ça muri Ethiopie nimeze neza muri Ethiopie naho ndavugarira byose mama wa muco n'umukuru w'umutumba kandi muyinga nta mutumba urongoye neza nk'umutumba wa mama wa muco arongoye kuri kwimana acha kunambira izo mugende kubaza hitwa mu ntuze ntaho mvuga rero umudamu yewe nawe yashoboye kwitahura akaba muri leader mwiza birakunda kuba muri leader mwiza ariko hari ubuntu aca abanza kwikuramo cyende byo kubona ko Rowi Max ari kuja kuboregwa ndabifuza n'umunsi mukuru mwiza ariko Rowi Max si kuja kuboregwa Rowi Max suku kwifatira umugabo ahubwo mwereke mahaba atayibwa namwe avuga ati bana ndakongeye inkwano asha Rowi tadzushiteko wallahi rero iyo si uri wa mudamu ukise kakantu ko gupirikishanya n'abandi bagore ati ugiye guzi gitenge kimeze uko kananje nguriki ugiye yasutse kure kananje ngiriko ugifise utwo tuntu two gupirikishanya n'abandi bagore two kumva woja mu marigara yabavuga insaku zigezweho biragoye ko muri dere nduguyanga kabisa biragoye rero abagore si bose ko twoshobora kuba abanideho hari kundi ruhande bamenye ko abantu bariho gese uri kurumva yuko fana gidusiguriye neza kugatije ku bwanje kuvyo nakinye sinashatse kwerekana kuvyo mbayemwe muri monde ya film canke mu buzima bw'iwanje familial ni ibintu nagomvye kwerekana muri rusange ko twomenya yuko intwaro abakenyezi bashoboye nabo nyene ko bashobora kuba abalider bagatwara kandi ibintu bikagenda neza cane ariko kurundi ruhande tukata dusiprima za commentaires z'aba bantu biyumvira yuko Fanny wewe yagomvye kwerekana abantu batemera yuko Fanny we ari ku mwanya akavuga ati Fanny burya uvuze industry ndundi utabonye mwo Fanny ko ari à la tête Fanny burya sivyo yashatse kwerekana sivyo nashatse kwerekana sivyo nashatse kwerekana kabisa wapi twigira muri Rowi Mars sasa Rowi Mars ni sasa Rowi Mars ni kesho ndaronka igitenge acha kunambia oya isi kuvuga ngo sindaronka igitenge kijya cya Rowi Mars acha sasa nena ibiganiro nzokora namba ibitenge munguri igitenge cya Rowi Mars byo kumpene nibirahera no oya ikindi kiba cyanditse ko Rowi Mars ibyo byanditse ko good muri twafana cyo mwateguye kadana abagore bari na Rowi Mars mwateguye muri twafa baragashara umugore ari ko sara bakabo gusa muco uramubona yambaye ikanzu ashagera ni mukarati benengera ni mutayikondiste wewe ariyo muco ariyo libere ariyo mafari y'abasoda abasoda kwe naive kandi naive nawe nyine ari muri ruze nawe uri mukarati bere ara wo batera umugore ari muri truafa ngira ni na nateje n'umusoda na nateje arazi kugwara ujya umugore ari muri truafa ni mama pasteur mu kujya nawe ntajya mu bintu nyene bya nyene birefu kabisa na ka Constance akaba kariko karashota Constance arakomeye araza ibintu zanyaduga imisoda duga jahari nawe ntabwo muri truafa n'abapambanyi muri baki yeze no kuri ruhande Fanny biraryoshe ko ufite umuryango wagutse ibintu bikaba byaragenze neza cyane Gitega ariko twizana neza cyane ko na Rowi Mars muzoyisangira neza na famille yawe Rowi Mars tuzoyisangira neza cyane kubera twari tumaze n'imisi turushe cyane ana nko mu ndwi iyo ndwi yahezewe twoba twaraye mu nzu rimwe cyangwa kabiri turi mu bikorwa turarayo dukora 24 tugapfa tugawera cyangwa cyari bereti twiprojeje ariko mu misi 5 narushegera cyari kararuhuka urumva ariko ni bien ko murushe mwakoze mwaronde nuvuga intsinzi ni bien ça nizere ko mutaruhiye ubusa vraiment oya biranagaragara utarabibona atarabona show nuvuga Gitega Movie Connect nagende kuri Step Media arabona ko movie nuvuga narabona ko nuvuga article ibintu twapostinze byose byerekeye show ya Fanny Lavine ari kumwe na Baliber kumwe na Bagasore ari kumwe na Bamucho ari kumwe na bandi bose mukunze kubona yuko bari en collaboration nabo kenshi mu bikorwa byabo muri rya show bari bahari kandi filme b'Igitega benshi bashika imigwi ijika kuri 5 barashoboye ku project ama filme ya donc no bavuga ngo twako twerekana
kwerekana ibikorwa by'iwacu burya hanini twerekana ibikorwa by'abanyagitega kugira igitega babamenye babakunde bashigikire kuko nyine ikibono kirakengeretse ni nko umurundi uzama ngo nta filme mu Burundi zihari ugasanga n'umunyagitega akavuga ngo nta filme igitega zihari kabisa uburyo munsi twagerageje kwerekana filme z'abanyagitega abantu barabibona barazikunda kandi nize yuko bagiye gushiramwo ingufu cyane mu gukora izindi kugira ngo babandanye babashikikira babandanye babizera yuko ari abakozi bari ku kivi muri twafara abo tuzobonamo muri twafa muri Burundi Film Academy muri Burundi Film Academy tuzobabonamwo abigitega bazovyifuza kubera Burundi Film Academy naco mwashize muteye hariya cha Burundi Film Academy icambere ni cyumviro ciza ivyumviro vyacu biriyo kuko abo twakoranye muri evenement twe twaraganiriye ava barashigikira nyine Burundi Film Academy barumva ko ari vyiza nico gituma banemeye ko dukorana rero mu misiri imbere no kurindira n'ibindi rero bije officiel kabisha bije officiellement kabisa twizera ko bizobimeze neza cyane ariko tudusaba yuko na Burundi Film Academy Gitega tuzayisanga cyane gose Imana ibishatse tuzoyisanga mu ntara nyinshi tuzosigaye ama branche kandi vuba cyane edition ya mbere ya bari muri Burundi Film Academy bararonka ama certificat mu birori byabo aho muzobibona vuba nko kwezi kabisa abambere basohoke baje ku kivi mone filme bakoze nziza cyane hamaze twakira n'abandi bashasha kabisa case wakunze step media kuri 5 oni Fanny Lavine yakora tubwiye kuvyerekeye ibyaranze show yiwe ya lo 5 ya kwezi kwa gatatu nyene turimwo yabereye Gitega yaramateka yari Gitega Movie Connect byamateka sana ari kumwe na mugenzi we Libert baradukeneye n'agakintu hajya katwigisha yuko umukenyezi nawe nyene afise ico yoterera ashoboye na cyane cyane mu vyerekeye intwaro siyo n'agafana ariko tukiri ngaho n'umugore kugira ashobore ategezwa kuba afise tufate ko ari umugore afise umugabo tugezwa kuba afise umugabo amushigikiye atamuca intege amutahura agira iki nuko nanje noronka nko none muri twafa none we udafise umugabo urumva ko urabitwara neza rega byose birashoboka umugabo urumva nanje naciye mvuga ati ni nko nanje yaba nari bise umugabo akaba atanyorohereza twafa ntibigenda neza ako namufise akabanyorohereza bigenda neza gusumba uko biru mugabo aringira n'Imana irayobora gati kumbure mfane namuhaye umugabo muri bino bihe nabo rumenga abakinyi ba filime biwe barafasha muri Burundi Film Academy baca bapfa tuvuge gute yambu ni nkuko n'umugabo bwigeze afise umugore amworohereza araparanga rero saba abantu bose bafise abo babana sometimes nawe nyene arigiye barabishika gasara amawuka acunyorohereza wa musazi gedare Fanny yarasatse icyo itaba abantu bafise abo babana bakora ibikorwa bitandukanye baborohereze babashigikire kuko abari umugisha ku muryango wanyu abari ikintu ciza kuri mwebwe mwese mushigikirane ko mubana umugabo ashigikira umugore umugore ashigikira umugabo musengera nyene ubwo buzi bwanyu kandi mukomezanya ahamanye ni Imana kaci hezagira abo bantu bose hezagira n'umugabo wa muco aramushyigikira muco nyine ubukwe bwe nijyari mu kwindwi gosh gesi bakuza step nda kuri 5 ndi ku rundi ruhande Fanny deuxième édition ya Burundi Film Academy zo kitangura ryari kugira tumenye ko tuzo kweza muri kwa kane turatangura abandi bashasha tuzo kwiyandikisha twibwe bashasha aba bari abarasanzwe bahari nabo bazoronka certificat gusa bace bagorora zirezire cyangwa bigenda gute bari mu kazi baratanguye gukora filme zabo nimwe muzozikurikirana canke turiko turazikurikirana bazonayiransa ku munsi wa certificat bazozerekana umunsi wa certificat Ama certificat benish umunsi wo guhabwa certificat kabisa bazokwerekana filime bashoboye gukora ubone ivyo bamaze amezi angahe bari kubariga kabisa ndakubwira ati rero genda kuri Fanny Lavine official ukurikirane filme umufakazi shari bere yaramevye arakatu mubanyu ukashimamisha we naye mubanyu unatuachia mubanyu unaleta tena mufakazi je uje kikiwa mufakazi mufakazi ushushe cyabise tuko tumaze kwiheba muyihebe mutabonye ukuntu uri bere musaza wanje karampevye n'akabono baragafati yo guheba umuntu mwaravyaranye ngo bize mukigaba Nari musaza wawe musagiye amaraso none ujya mwana ntaza kuba mwita papa nanje mama ujya mwana rega muravuka ya mwavyaye kekowe
Yatari sana. Abantu bagenda bayikurikirane kuri Fanny Lavine official ni filme imeze neza sana amateka kuyanditswe na Fanny. Ya umufakazi ndayikunda sana prema umufakazi ubahwe ndayikunda ndumufana wayo antuka wa mbere kabisa kandi dusaba imbabazi yuko ejo itashoboye kuboneka twari mu bintu byinshi twarushye cyane twari urumva twari umwanya wo kuyirekura turakwiye kura amasaha yari zisire kugwajya rero kuwa mbere umva inondwe yose nakuronga umufakazi cyabihangana ntacyo babe barafashanya naye nje kurira ku mugabo yamutaye kabisa birakabona umubanyi bayihagarikije kuko muco yaratanga kumerera n'abantu ugesiwe yaratanga kuba méchante umva abantu batanga kuba abantu abagore bameze nka kuriya kwa bamuco barabe babihebe kubera ko urumva aba ex wangu baragira barateshanya mu rudubi aba ex guterero Fanny kandi Fanny twanze gutumira mu kiganiro wewe cyama couple kuko urafise ibintu les notions nyinshi cyane uzofasha abantu oya urafasha nka wewe nkawe waraciye mu bintu byinshi ngo urafise uhaterera kuri muco ntayavagira ingorane umu ex buya benshi ndakubwira umuntu muhebanye akagenda nawe ukagenda uguma wiyibukira bya bindi bya kera mwozemwo shushu niki wewe umukobwa cyangwa umuhungu ukaguma wibuka twa tuntu akaba ariko tugutuma gusubira kumukunda ariko uriya yaragiye n'ugarutse ntabari wa wundi ugarutse abari ubundi une autre personne ari abantu bihenda rero bakibaza yuko burya ugarutse aba yari kosora shango yarankunda ngo urumva ngo mbwa nyine ngo byagoyanye uko nuko reka dusubirane sawa usanga ari undi muntu ari barbar umugani bavuga ngo agakwavu kamaze kurara mu ishyamba agacika ikinyeshyamba ya ibintu nk'ivyo akenda ahende asirudia na rudia kufani bitugana nataka bitugana je ntagwenda je nkunze umuntu ndamukunda vyavye muga ndinze ndamuheba bigakunda nkamuheba ko kabisa ntavyo gusubirana ba wifuza indi chapitre iza ikurikira nivyo nakunda sinona kwibuka je ntavyo nibuka kabisa Fanny ndagushimira cyane kandi ndagukeza kuri show vraiment waduhaye yo Beni merci beaucoup nawe ndagukeza cyane step media ndagukeza cyane ko misigaye mu ibiganiro byinshi kandi ku mwanya kandi muzokumuka ibintu byo kwigwaza mu kabari no fuko nkira munse mumbwire dadi chance nge eko ariko izere guse vyizere by'abana vyizere mwizina rya Yesu haleluya rero nuko kandi ndifurije umunsi mukuru abakenyezi bose benishin ntibagishire ko mu mwaka uza kandi no kiganiro kija kuno munsi nyene nigiki rero ubwira abakenyezi bose bo mu Burundi bo novuga umuntu wese atwara umurundi kazi ari mu Burundi ari mu mahanga nigiki umubwiye pour le 8 mars ari umufakazi canke ari umuntu nyene asanzwe umugabo ari umama afisa abana canke bimeze gute canke aragitangura kuba umujeune marié nigiki umubwiye umufakazi muri rusange canke umubanyi canke wari umwese uvuga ya vyose okay ico nababwira cyambere mu kenyezi aho uri hose irangwa n'ubwenge urangwe no kugira ibanga kuko bavuga ngo tura abakenyezi urumva kukenyera kuri byinshi ugire wa mutima nyene w'abakenyezi wo gutanga umunezero wo gutanga icubahiro wo gutanga nyene indero nziza yaba uri umujene mariye waramaze kuba umukenyezi ntuzabona sheri wawe utuntu n'utu tujya kuganira baba sister mwahorana cyangwa ikiya oya cyangwa nyene ukaba uri mama wamaze kurushikamwe warateye igikumu ariho kera ngo bashitse imbere y'umuryango baca badoda ukuguru uti ebara ndagwinjiye azitopfaye nawe waramaze kubona ko washinze imizi kabisa umugabo yamara umugabo umubahe kandi umubahirize kandi n'iteka kuri wowe iyo wubaha umugabo ari iteka kuri wowe cyane gose kuko namaze ko iyo umugabo hanze atagaciro afise usanga nawe umudamu atagaciro ufise usanga bone kukundi kuntu nkaca mbwira aba single mom nawe muri abantu bakomeye single mom wihereyeko ndarenze you're single mom yes I am and I'm proud for that okay aba single mom like me turakomeye ntitwiyandagaze ngo nuko ngo turi aba single mom ahubwo twe turarenze we turarenze kubera ko turabapapa tukaba mama ebana rero twebwe cyane batwagiriza byinshi nico gituma tugomba gukomera umutima kandi tugomba kuraba yuko ivyo bintu batwagiriza natwe ntitubibemo ariko ubu uri umusingo mama ukaje usanga wifashe nka bwana bwa 18 ans udafite ushika mbwa mama iki niki cyangwa iki niki
menya yuko uri umumama kandi witeka kandi Imana ishobora kugutera iteka risumba n'iryo woba warigeze kugira cyangwa warigeze kwiyumvira menye ko umuntu akomeye kandi wagaciro nawe ukiye cyane ibyo bintu abasingo mama birakunda kubagora akabona umenga ubuzima bwaraheze je kunamaze kuvyara ubuzima nta kazoza mfise uragafise nakeza gasumba n'ivyumviro vyawe rero urumva umumama wese ahari yubahwe ndabifurije umunsi mukuru mwiza aba ari umunsi wo kugaragaza ico muri kandi apana muka vuma mukaguma nyene ko kwerekana kumingo ibana tafise yako yakufanya byataje nyene uhimbaza umunsi mukuru wawe unezerwe kubona Imana yaguteye iteka ukaba umukenyezi atanga ubuzima kabo uri umuntu w'umwizigwa wa ndahagarara urugo rugahagarara wa undi ahano w'umuhanuzwa jambo ako ntabe wa undi wakaguma kamagumura abandi ati ubuso waro wibazo basaga ariko arakubita umugabo kasanga kwaza chimwe bigenda katari kasanga utacho waborewe ahubwo nawo woba wahora uborerwa Louis Max Frame mwamazi mwamazi hanga umugabo wawe kweri yavuga ati ebanda bise mukenyezi kashi Louis Max kabisa nabona yamuhinduye kandi Louis Max guhindure uko wari usanzwe umeze avant Louis Max ube wahindutse wabaye umuntu mwiza nyene urabona ko nandi nambaye ikanzu kirekire nyene kirefsa natekereje ndo muhira nyene turabe nyene Louis Max isige yaduhindura amateka kubera ko izi ayo mateka twaziniwe n'abazungu nayo kutwonona mu mutwe rero uravye n'abarakonona mu mutwe ugasanga urononye umuryango wawe ugasanga urononye abagukikuje bose ariko reka tuyahinduremo ibintu vyiza nk'abakenyezi b'abarundi bazi ubwenge ebana bazi Imana ahubwo Louis Max dufata amafungo bana dusengera imiryango yacu dusengera igihugu cacu kandi abagore barakomeye isengesho ry'umugore nazo rifite nini rirashika gose hajya Imana yumva cyane isengesho ry'umugore gusumba iry'umugabo cyo gituma atari byiza kuriza umugore none nk'abantu bo muri Saudi bose bayifeta gute Louis Max bo babwiye iki basenge nyine bamere neza sinavuga ko atabyo gushusha ego umugore ntagira icyo kubera ko yashuhije cyubaro cy'umugore no gutekana kabisa usitafute moto usiwashiwashe bijyanye n'ivyo bataritahura kabisa gesta kubwira ati tuyazina Fanny twoheza reka kumbura ibindi tubikira undi munsi Imana dutegura sivyo none Fanny ego ben twitega deuxième édition ya on sait pas bubanza connect canke bubanza ngozi Kirundo Muyinga whatever we don't know umunsi ivyo vyimbiro bizotwara twizere ko bizaba turongora naho bizaba fire bizaba moto fire kabisa yes ndakubwira ati ragenda kuri Fanny Lavine official kurikirane filme basha nk'umuntu sinzi ko ari umuntu ataragira subscribe série bariho akaba ataragira subscribe kuri tu 24 dufise ataragira 50 hari ciao nitwa Fanny Lavine amazina y'abavyeyi Faxine Uwimana abagina amafilme kuja kuraba kuri YouTube yanje kujaja hari abatadi hari umuntu aravye kiganiro rya mbere kuri Step Media nitwa Faxine kandi bavuga ko wandanguye nakuranguye hari umuntu bakuba abibonye ubunyene namba yaguze telefone uyu munsi uwo muntu nakurikirana film usanga yaguze telefone umunsi ina filme bashe iyitwa umupfakazi iraryoshe hariho n'iyitwa umubanyi nawe iraryoshye bugende buzira kuva kakeza nwengeje wa musazi sigaye mvuga amajambo menshi gusa entre temps vraiment ndagushimire cyane vraiment bien sana uzosubira rero nagutara rero bye benisho bye bakoze ba Step Media uyu munsi ndumvumenga nabakunzi sana murambona ndacita oya sindababona ari umwana jambagije ngo none ngo hakenye ngo turiko turaba filme ngo ko tubabona ngo namwe muratubona ndo yatwe tubabona mwe ko murambona mugaje sindababona muganda bakumbuye ndashaka kubabona bye uzoshaka Fanny amubona andike muri commentaire